ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane bo reka ndaguha amafaranga ariko rero ugerageze unyarutse gutekera kuko umwanya n'umwanya nshanza wo gutora kandi ibyo usanga umaze gutekera nibyo nyine urazi ko jengi umwanya muto gerageza unyarutse urazi ko abana b'abakobwa ukunda kugira ibintu muteba ibibaza biraza gukwira uze kunyarutse sawa reka nje mu isoko kugura iyo varize ntamanda binyarutse byasize gucereza n'abandi byo kwikora nje ndazi usanzwe uri mwiza ibyo bindi ntibikenewe uza kwikora wisiga uja mu masaro no kwimuka mavuta aracamfata sawa unyarutse None nakubuze sheri. Ngaho hirya gato. Umviriza rero. Wigore ni wahora na Ariya. Uzo kumubwira yitegure tuzoje mu gusenga. Kandi bihonze atateguye umutima azatanga intahe imbere y'ishengero y'ivy'Imana yamukoreye. Ikindi numva umenga nimba yoronka nk'ishimwe yohereza Imana yoza yiteguye kuko yaramubwiriye neza. Vyari ivyo ndaza kuraba simbire yuko nanje ndamukumbuye ariko rero hari ikibazo ndafise kuri ku mugoroba mu gitondo mwarimu ntiyarose umwanya wo kwigisha kubera ngo yari yafatiriwe bisaba rero ko tuza kwiga ku mugoroba ariko ndaraba simbireyo mugandi ndazi neza ko nza gushikaho ntebe sha uza kuba ari ku mugoroba cane. Oya vyiza wari kugenda ubu nyine kugira ntapfu vyibagira Ego ubusanga umunsi yamaze kupangira iyindi programme. Ikindi naco iki ni gihe cyo kwategereza kwiyegereza Imana kugira ntasubire mu mosha mabi. Sawa reka manze imisi tujya mu nzu hamace ndabiranga bigenda. Sawa wigora ndabikora. Merci. nawe gumutagata gumutagata kwiye rigufashe neza Ndugushima Imana ego none ya modoka yawe iriya imodoka burya ndayicishije ku mazi nabonye isa nabi nase gucisha mwijisho ndi umunyamwanda ndavuga ati ko ari hafi reka ndagusange n'amaguru oya uri umunyesoko vraiment ndakwizeye ego okay ego hama rero nanje kubwira yuko itaza gukunda yuko ndagufasha kwimuka kubera ko hari umuntu ankeneye ku kazi tugiye kuvugana kandi ibintu by'akamaro
ubwo gusa muze kwibuka ca cumba ne navuze ko mama yoshikiramwo ariko muze kwikora neza kugira ngo Ariya azoba aragishikiramwo ujya mukozi Marovu araza kukikwereka ariko sheri nukuri ntivyari biri ngombwa ko Ariya yirirwa araza kubera ko je Marovu yarambwiye yuko hari amafaranga madamu wawe yahaye Ariya kugira agende kurondera inzu nziza yo kubamo ngo akazu yahora bamwe ngo kari kabi rero urumva ko ico cakemutse yagize neza ariko rero uramubwira nimba atarayifata abihagarike kuko ndashaka yuko aza kuba hafi yanje kugira ngo dushobore gukora neza nyene twegeranye oya nawe ariko gasheri umudamu angana nka kurya ubona kumuzana mu nzu ugacutangura kumushyira kwa amategeko ngo atahize isaha n'ayandi mabwiriza niki nukuri nibaza ko atokora akazi neza niyo kwisanzura erega womenga yoba agiye mu gasho Jimbo na wo mureka akidegemvya hariya nyene akigumira yabo umva sheri ivyo bindekere kandi nivyo bijanye no kuvuga amafaranga ubireke jewe nzovugana nari kaje nzobitunganya bizogenda neza sawa basi mugaje ntubwe ngo muco ciyumvira ndagushigikiye singushigikiye pe wowe urakora ivyo nkubwiye ivyo bindi navyo vyihoze sivyo sheri namahoro menshi hamareka je cimbandanya ndagusika nibaza ni sawa turasubira turavugana ngira mvuye kubona n'uwo muntu yego sheri sawa umunsi mwiza matwe Nibiki kumpamagaye aya masaha kana no kwinjira mu nzu ntabwo nashaka iwanyoneye ko turi kumwe kubera ko ikintu ushaka kukubwira ukimfasha kimenya baki urabona jewe narasedeye idirimo amafaranga kandi amafaranga afatika pe idiri y'umuntu yiviriye hanze ashaka gukina sinema kubonekana gusa gucamwo passage hagacazana amafaranga ariko ujya mushenzi ngo nisheri wako hasi n'umushenzi ni kirofa yarahiye arasimbaranana ngo ntapfa yakiriye umuntu adakuje ivyangombwa nazungurutse umutwe uranshuhana ndimvira umuntu nawe nshaka kamumfasha nasanze ari wewe rero ndakwinginze umumfasha umukonvenke paka yemeye kushaka ko mama nanitsa kareye shaka ukuntu nje ndamuzi John wanje kene yubaha Imana kubaha n'umubosi wiwe sinibaza ko ivyo bintu bikora ahubwo numva wahindura ico ciyumvira Kersi none ugira John wawe aragororotse gose gusumba ba Samson reka kwigira umwana urakoze dushobora kubura uburyo ubimwumvishamo pfuma musaba umwanya muri babiri musohoke muce kuryoherwa nk'abantu bakundana ahantu hatuje nyuma ari kuri plage ariko azokumva ibyo umusaba byose azobikubwira ariko bikunde kaya amafaranga reka bununza shaka ibyo uri kuriyumvira ndabikoze gusa yoca mpeba mbeho urazi yuko ibintu by'abakizwa byabogoje mu mutwe ikindi naco John arankunda shaka arasonera ikirenze ico ndamukunda nanje nihenze nkazana ivyumviro vy'uburofa nk'ivyo yoca mpeba kandi sishaka kumutakaza kabisa uyaranje ivyo vyumviro vyawe uja n'ahandi numva atakintu na kimwe no gufashamo none ya Kersi kumenga John wawe ushaka kumufata nk'Imana itageragezwa wowe rondera inzira zose zishoboka no kumahera
reka dukoresha amahera basi wowe nubwo azo gusaba kugendesha amaboko uzugendesha amaboko ariko bikunde kandi diriciyemo cyo nzogo mu miliyoni utagabanijemo rumwe utavuyemo paka yemera none erega temeye wewe twabaho gute erega hajya no dukora amahera yo gusohoka twokesha gute abadada twabaho iki tudafisa amahera inzira zose duhora dukora amahera karazizibira niyo mpamvu ndiko ndabigusaba bifasha umumiliyoni ni mutuma witashira wanje umushinzi ibindi byose no byihanganira canke nkabirengera ariko washizemo ko ari umushinzi numva atakintu kimwe cyosubira kuburira ko je nawe nta kintu na kimwe cyosubira kuvugana genda urondere wundi muntu ashaka kubigufasha ivyo bintu je sindimo ndagusabye se umbabarire ibintu byose navuze bibi ariko ndagusabye basi bikore ku bwanje Superbat irahingura amabati ya BG30D, BG28 ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga handi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucibona akabarabara kitwa Avenue de la Culture. Ni ku metero 250. Uzocibona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri Série, ibi bintu nibiki kweri? Kidasanzwe nawe muzi ntihari ahubwo mbona byiza wo murondere icumu maruba akamutwara isakoshi ibindi turabibandanya mu nyuma. Sinukunda ko ndafasha umara kuja gufungura amazi imisi ibintu ufungura mva mutahiruko. Aho nturi muri babandi baha amafaranga ngo agiye kurya aho kujya akayatwara kunywa mu betebete. Oya nukuri. Jo yamashe ndakonde utwo mfungura. Basi nemba umva yo guteka ikibazo tujana aho babigurira. Naho wumva ko nyizeye. Sure. Kana kwizeye.
uzabisoma dusigurika ikari ko ni ubukena rimwe sinakubariye wewe ubu rero tugiye kubana mu nzu imwe n'umuhabara w'umugabo wawe. Ivyo navyo bikuye hehe? Uyu Ariya ni umukozi wacu kandi tumuzanye nkuko nawe twakuzanye. Umukozi nimba ari umukozi kureka inju ugacutinye ukamereza ukamenga ubonye igisuma cyane ko mutamuze ngo agende kora muri cya cyumba kizoramo muyaye mukamuzana mu vyumba biri VIP. Nawe nzokubwira ryari ngo wumve kandi ureke gusanisha umuntu n'igitutu. Umva ndakubwire ariko vy'ukuri ndandesho urabona yuko umuntu w'ubusitari yoza kuryamana n'abayaye canke kuja kuryama mu cumba c'abayaye tena mu rugo rwa Abel. Oya, umuntu wese avec sa valeur ujya ategerezwa kuryama heza kandi umubahirize kuko n'umukozi mugabo arakurenze wewe. Kandi n'undi muzi ntudusubire kuzoza uracurira amajambo zana amajambo nazi yukuye yo kuri Ariya. Iyumvire nk'ubu dufashe umusitari nk'uyu tukamujyana mu cumba c'abakozi, uwo vyumva ngaho hanze yovuga ngo iki? Yovuga ngo Abel afata n'aba abakinyi biwe agateka kariyaga kandi agatekaho kandi ntabuce cyese ibyo nakombye kuvuga uri kunahura nabi. Ikintu shaka ko Ariya ava muri ino nzu bakampangira akazu kiwe umuntu nabaye muri kariya kazu kandi ntibamuvuge. Malove ukuruguture neza unyumve ivyo niko uravuga ntibibaho ibishoboka. Utegerezwa kumwubaha kandi umwubahirize. Ikindi naco kuguma aho uri hose wumva uri kurangereranya nawe ungereranya nawe ntuzusubire n'umusore mwenda kwihanije kandi ndakwihanije ntuzusubire agateka ukamye. Ntugira ivyo umubwira yakora kuki iwabo abashi. Umushenzi akagira inoti nk'iyi cyabanishwe n'ubukene n'inzara agenda n'amafaranga nganuko nta n'icumi mfise. Kamanze nkuramwo aya hamu nawe ndamubwira ko nasanzeyo uyu ndamuhaya akazi kagenze neza wabibonye. Ko wahindutse n'ibiki? Ivamviriza je sindi umusumba
Nagufashije gusa kugira ndera amahero yo kwikenuza. Co naguhanura ari ngaha n'ikintu. Tusubire genda urondere mushika mu bana. Bitabaye ivyo ubuzima buzokurangirana nabi. Ubu ukoresheje ubwenge ukandaba neza urabona yuko yosubira kunyakira. No kuntu nahengereye ubuzima bugoye nkaca ngenda ntamanije no kuraba n'ivyo agiyemo ko bizotera imbere. Aho no ndiko ndibesha. Arakwakira nyene. Ivi igitego itabwa iwawe. None yaca guhande. Wowe gihari nuko amaze ugatahura amakosa yawe. Hama ukaja kuyasabira imbabazi. Hama ukazoca wenda gusubira kuyasubiramwo ivyo. Uratse ivyo uvuga biroroshe kuvuga kandi urumva ko vyumvikana. Yo nyakira uko nyene gusa kuvyumva. Gafise umutima mwiza ndazi ko ashoboye guharira ariko ku kintu namukoreye ntigisobanura yuko yosubira kunyizera ngacira mu nzu yiwe. Ivyo rero kuri ivyo ndizera ijana kwijana yuko kitokunda nta n'umwanya no kwirirwa nata. Ivo, we nyizera gusa. Ndazi ko bizogenda neza. Hama, shona gutekera nk'impanuro. Nuko ubona busuma buhagarikira hanyine. Bitabaye ivyo. Ubuzima bwawe buzorangirira nabi. Ikindi naco amafaranga yawe agumanye nshaka. Irakabona aho gutabanze ndubona. Banazi kubona aho tubona kuma. Série, ndenda gi. Série banza wigire hano ndakubaza. Ikibazo mbaza nimba bidateba ko ndi gutsarangiranje. Ariko vyukuri gashe. Ibi bintu wabikuye kuki? Kugira ngo ufate ingingo wowe wenyene. Uzana uwo mukobwa ngaha muri rugo kandi je nabyanze. Ndavuga umukobwa Ariya. None Série, nta burenganzira ufite bwo gufata ingingo mu rugo rw'iwanje. Bivuze ko icyo ushatse gukora cyose banza kugisha inama wewe. Mbeho wewe ko wafashe ingingo ugahaguruka n'amaguru yawe abiri ukaje kuraba wahoze ari umugore w'iwanje utangishije inama atarakimenze. Jewe wowe nyene bibaze batabyonze. Umwuga wawe ukundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe. Ukundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe.